y'ikigwanda muzanye Burundi uranderera ngoma y'ikigwanda. Nitwa Habonimana Diane, akaba ari jewe sanzwe ndongoye umugwi ndangakaranga ibirezi by'Uburundi. Muri umugwi wacu rero ndangakaranga turafise ingene twitunganije. Hariho ujejwe kumenyekanisha imbyino zacu, ingene zitambwa urubuga ngurukana bumenyi canke kuzotwita za YouTube n'ahandi. Hakaba hariho rero n'uwo twita manager. Uwo rero niwe ajejwe ubuzima bw'umugwi wacu, akaba ari nawe ajejwe gutanga impanuro, gutanga n'uburyo. Twavuga yuko ari nkawe ari mukuru wacu. Hakaba rero n'undi asanzwe ajejwe ibigega. Hakaba rero n'uyundi ariwe twokwita umuvugizi w'uyu mugwi wacu, niwe aza kubabwira ibintu byose, ibikorwa byose bikorerwa muri uyu mugwi wacu. Ijambo ni rwawe muvugizi. Murakoze kuntiza akanya. Ku mazina yanje nitwa Joris Nizigiyimana, abasanzwe ndumuvugizi w'uyu mugwi ndangakaranga ibirezi by'Uburundi. Uyu mugwi ndangakaranga no mugwi umaze imyaka 8 kuko twatanguye ibikorwa byacu mu mwaka wa 2013. Twatanguye umugwi ndangakaranga wacu uvyinira abantu bafise imanza zitandukanye. Aha twovuga imanza z'ubugeni, gukwa, gusaba, imanza z'abafise amasabukuru, n'abigina impapuro z'umutsindo n'ibindi kuko turakora ibitari bike, turakora ibyese, tukavuga amazina. Murumve ko dufise n'akabijya yuko dushobora kubyinira umuntu ku rubanza rwiwe, izina ryiwe riza riraseruka maze akaryoherwa mwe bidasanzwe. Uyu mugwi ndangakaranga dusanzwe dufise n'uruganda rudukorera izi mbyino zacu, ico bita studio yiwacu. Nk'ubu turafise imbyino zitari nke, aho dufise imbyino zigera kuri 32 zose zikaba ziri mu mudiho w'ikirundi, mu mbyino z'ikirundi zitandukanye. Uyu mugwi wacu ndangakaranga urafise ndetse n'urubuga ngurukana bumenyi bimwe bita YouTube. Imbyino zacu urashobora kuzisanga ko wanditse kuri YouTube ibirezi by'Uburundi, uca ubona imbyino zacu n'ibindi byose dukora kuri urwo rubuga. Ihangiro nyamukuru twovuga ni ugutsimbataza imico n'akaranga ku Burundi, na cane ku bakiri bato, kugira ngo bakure bazi imico n'akaranga by'Uburundi. Twawise ibirezi by'Uburundi kuko kuva na kera ikirezi cari icambagwa c'igisharizo gishariza izosi kugira ngo umuntu abegwe, carera ku buryo uwambaye ikirezi bavuga batujya muntu araberewe ndetse araniyubashe. Urumva yuko turi birezi, turera, tumurikira igihugu, tumurikira urwaruka, tumurikira abakiri bato n'abakuze. Niho twaciye dushiramwo iryo zina tuca tuwita ibirezi by'Uburundi. Muri umugwi ndangakaranga wacu hasanzwe hari n'ishuri aho twigisha abana bakiri bato, abakuze, ndetse tukabigisha n'imbyino n'intambo kugira ngo bamenye kuvyina, gutamba n'ibindi. Twifuza rero yuko abantu bose bafise abana bakuze bagomba kwiga kuvyina no gutamba bogerageza bakatwegera. Sinorangiza ntabamenyesheje aho dukorera, kuko dukorera mu gisagara ca Bujumbura, mu Gasenyi, aho hari rwa ruganda nababwira studio yitwa Ibirezi by'Uburundi Records. Ukeneye kutwakura twakura ku nomero 62 amajana 650 amajana 655, no kuvuga 62 650 655. Murakoze. Ngoma y'ikigwanda muzanye